niho utera agahimbara abamarayika bakaninahaza umwami Imana. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Imurane umukama. Muryango w'Imana mwese ndabahaye bwakeye. Turahuye kuri uno munsi w'igenekerezo rya mbere Munyonyo, tuje guhimbaza umunsi mukuru cyane, umunsi wahariwe aberanda bose. Ni umunsi muri Ekleziya ari akanyamuneza, kuko dusubira kwibuka bene wacu batwitangiye imbere, kandi bakaba barabaye intwari mu kwemera, bagashingira kandi bakagendera ibanga ryabo gashinga intahe Imana. Gusa kumva yuko ijambo tuyagirwa n'umukama ritwibutsa ko Imana yaduhamagariye ubuhirwe. Abo bahiriwe rero turaza kumva baribo, turaza kumva ko duhamagariwe by'ukuri ko kuba turiko turarondera kugendera mu ryabanga ryacu, kugira ngo iryo teka bene wacu baturanye gushirwa mu giti c'aberanda, natwebwe umunsi uri izina tuze tubone kurebuka imbere y'Imana, kuko Yohana aza kubitubwira aho tuzokwihweza Imana imbona nkubone. None rero twitegure, dusaba umukama ntara w'ibito bwacu adutiyore tubone kumuhereza inka dufise umutima ugororotse. Reka ku Mana ngira cyose. Imana rugira byose nitugirire ikigongo maze nyamara kuturekura ibicumuro byacu by'ubuzima budahera.
washatse ko twohimbariza hamwe aberanda babo bose bava bakagera, turagusabye ngo nabo bahurikiye hamwe mu kutubera mu ngoro, maze utugwirize ingabirano y'ikigongwe cyawe tunyotewe, tubigusabishije dufite umwana wawe ari we mukama wacu, we Mana musangiye ubuzima n'ingoma hamwe na mutima mweranda, ubu no mu myaka yose. Ibyo dusoma mu gitabo cy'ibyahishuriwe umutumwa Yohani. Jewe Yohani mbona uwundi mumarayika aduga ava mu buseruko afise ikimenyetso c'Imana nzima. Arasemerera abamarayika bane bari barungitswe gusivya isi n'ikiyaga ati: imbere y'uko musibanganya isi, ikiyaga n'ibiti, banza murindire tubanze gushira ikimenyetso ku ruhanga rw'abasavyi b'Imana yacu. Ca ndamenya igitigiri c'abashizweko ikimenyetso: 144 mu miryango yose y'abana b'Isirayeli. Ivyo biheze mbona haserutse isinzi ry'abantu batagira igitigiri bava mu mashinga yose, mu bwoko bwose, mu ntara zose, bavuga n'indimi zose, bahagaze imbere y'intebe y'ubwami n'imbere y'umwagazi, bambaye ikanzu zera, bafise n'ibisanda mu minwe. Bahurukira rimwe bati: Mana yacu uvyagire ku ntebe, nawe mwagazi ganza sabwa. Abamarayika bose rero bakikije ya ntebe, babatama na babazima bane, bakubitira icarimwe ibifukamiro hasi imbere y'intebe y'ubwami, barunama ngo basenge Imana bavuga bati: Amen. Imana yacu nishemezwe, ikengurukwe, yubahwe, isinde, yiganze mu myaka n'imyaka. Amen. Umwe wo muri babatama ambwira ati: abo bantu bambaye ikanzu zera ni bande? Bavuye hehe? Nanje nishura nti: Muhanyi, ni wewe wobimenya. Ansubiza ati: abo n'abarokotse ya makuba, bamesuye ikanzu zabo bazeresha amaraso ya wa mwagazi. Iryo ni ijambo ry'Imana.
mukama kumwe n'ivyuzuye kuriko, isi yose n'ibiyiriko vyose, nkako niwe yayishize ku biyaga, ayitereka ku nzuzi. Nindazohagarara mu kibanza ciwe ceranda, n'ufise iminwe izira icaha, n'umutima udatyoye, aterekeza umutima ku bitagira mvura. Hamwe n'ubutungane bw'Imana yo mukiza wiwe, uganiga ruvyaro rw'abakurondera, rw'abarondera kukubona, Mana ya Yakobo. Itegereze namwe ubwo data yadukunze, we yadutoye tukitwa abana b'Imana, mbere turi bo vy'ukuri. Nico gituma isi itatuzi, kuko nawe itamumenye. Bakunzi banje, kuva ubu turi abana b'Imana, naco ico tuzoba ntikiramenyekana. Mugabo ico tuzi nuko muri ico gihe aho Yesu azozira tuzosa nawe, kuko tuzomubona nk'uko ari. Nawe uwo wese afise ako gatima ko kumwizigira ni mweranda nk'uko nawe ari mweranda. Iryo ni ijambo ry'Imana.
nimuze mwese muze kandi muremerewe tuzobaruhura. Haleluya. Yesu abonye ishengero rikoranye aduka ku gasozi ngo amare kwicara abigishwa biwe baramwegera. Aheza atangura kuvuga abigisha muri aya majambo: hahiriwe abari n'umutima ushima ubworo, kuko ubwami bw'ijuru ari ubwabo. Hahiriwe abitonda, kuko bazotorana isi. Hahiriwe abari mu marira, kuko bazohozwa. Hahiriwe abashonje n'abanyotewe ubutungane, kuko bazoshirika. Hahiriwe abanyakigongwe, kuko nabo bazokigirirwa. Hahiriwe abari n'umutima mwiza, kuko bazobona Imana. Hahiriwe abaremesha amahoro, kuko bazokwitwa abana b'Imana. Hahiriwe abahanga bahorwa ubutungane, kuko ubwami bw'ijuru ari ubwabo. Muzoba muhiriwe nibabatuka, bakabaremera amabi yose kubwaje. Muranezerewe muhimbazwe, kuko impera yanyu izoba riri mw'ijuru. Twagenda dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Ingoma na mutima mweranda. Tugire Kristo. Muryango w'Imana twaje kuri uyu munsi mukuru cyane, umunsi mukuru w'aho Eklesia tuzoya gukorera hamwe twese ngo twibuke aberanda bose, isi y'aberanda bose uko bangana bari imbere y'Imana, baba bayinaza udahengeshanya. Umunsi mukuru w'aberanda bose ni umunsi mukuru wo guhimbazwa igenekerezo rya mbere ukwezi kwa Munyonyo muri Eklesia uko umwaka utashe. Ni umunsi mukuru utuma twebwe abanyamuryango dukoranira hamwe tukaza kuwuhimbaza nk'umunsi mukuru, nk'umunsi w'Imana. Cyo gituma rero uwo munsi uri mu minsi yitegerezwa, isi mikuru itegerezwa. Umukristo wese muri Eklesia yahamagariwe kuza kuri nahaza Mukama, umukengurukira ko muri nahaza. Mugabo cyane cyane akaza aje guhimbaza iyo Mana, kuko ariyo yatoreye umuntu ikamutora akaranarema kugira ngo izo musangize muri nahazwa nayo.
uno munsi rero duhimbaza aberanda bose mu nkundire tuzirikane uyu munsi twifashishije ibisomwa byera twumvise. Igisomwa cya mbere cyavuye mu gitabo cy'ibyahishuriwe ubutumwa Yohani, hamwe igisomwa cya kabiri cyavuye mu ibaruwa rya mbere y'ubutumwa Yohani nyene, hamwe n'impuza twumvise twashikirijwe n'amata y'umweranda. Umunsi mukuru wo kwibuka aberanda bose tubyumvise kugira tuti mbega abo beranda ni bande? Aberanda bose mu kubahimbaza twisunga iri jambo twumvise ryashikirijwe uyu Yohani ahishurirwa yerekwa isinzi y'abantu bavuye mu bwoko bwose, bavuye indimi zose, ata muntu ashobora kubaharura, bakaza imbere y'intebe y'Imana, bakaza kuyinyaza. Icyo bihumbi n'ibihumbagiza by'abo bantu twumvise yuko abo bantu bameshuye amakanzu yabo ngo bayeresha amaraso ya wa mwagazi. Iryo jambo rero dutegera iyo twumvise Yohani agira ati, bakunzi banje, itegereze namwe data yadukunze, we dutoye twitwa abana b'Imana, ngo mbere turi bo by'ukuri. Ibanga ry'umweranda yamagaye kubanga ry'umukristo wese rihera kuzirikana ubwa mbere yuko umuntu Imana yamuremye ikamurema ubwishushanyijeko, mugabo kandi umuntu aba ari gucumura Imana ntikimuheba, ikarondera ingene ishobora kuvyura rya teka yari yamuremanye, maze muri Kristo Yesu mukaba yatwitangiye ku musaraba, umuntu agasubira kunagurwa, agasubiza iteka n'ubutoyi Imana yari yamuremanye, akaba avyukuri umwana w'Imana. Umuntu wese rero abayeho by'ukuri azirikana kandi yemera yuko ari mwene Mana, abaho atumbere bamuhamagara wo kuba mweranda ko data wo mw'ijuru ari mweranda. Twibukanye amavuga y'uko dusoje mu gitabo cya Benedekti kiba cumi n'icyenda umurongo wa 2, turabona yuko Imana yabwiye Isirayeli ku muhanuzi wayo Musa iti bwira igihugu cya Isirayeli kimenye yuko jewe umukama Imana yawe ndi Imana nyeraho. None rero ko muri igihugu cyawe namwe n'imibere yawe turabitegera yuko ataranga bamuhera no kuba rugagira bati imbizi y'intama itendera hasi, isase riva ku cyuma. Bavuga ariho imugani uvuga ngo usaba umwiza kugira kuti mugasa. Dutegera yuko ibanga rya mbere twamagara gutegera ko dutegere ibanga ry'uko mweranda, nuko dutegere bwa mbere ko Imana yatugize igihugu cyawe, yuko Imana yatugize abana bayo. Umaze kwakira aka kariwa n'iryo jambo, iryo banga rikomeye yuko umwana w'Imana ari buryo bwuzuye burambutse, urahise ukabako muri iryo teka rihwanye n'uko uri umwana w'Imana. Umwana w'Imana rero uko yigenza nk'umwana w'Imana, ko avuga nk'umwana w'Imana, ibyo akora bikora nk'umwana w'Imana, imigambi agira yigira nk'umwana w'Imana. Nacyo gituma rero turahimbaza uno munsi, burya barashyira muri ubu buzima natwe turashamo uno munsi. Abo bereranizwa ntoya z'Imana barahuye n'ibagerageza kuko natwe turabitugerageza buri munsi, barahuye n'ibaruhisha, barahuye n'ibazunganiza byinshi mu buzima bwabo, mugabo ntibigeze bagahoka ku ibanga ryabo. Kubera kuko ubuzima bwabo bari bwubakiye kuri Kristo, baremera ko muri we bagizwe abana b'Imana. Nkakuba Pawulo rero aravuga ati tubaho cyangwa dupfa turi ab'Imana. Ese Imana yoba uno munsi twaje kwibasa uyu munsi mukuru w'aberanda bose kumwe n'abo beranda tukaribo mu mitima yacu ko turi abana b'Imana. Umuntu wese akaba by'ukuri yuko ari umwana w'Imana, kandi maze kuvuga iryo jambo urumva yuko ari no munsi utegerezwa guhindura ubuzima bwawe ukabaho nk'uko Imana ishaka. Twumvise irindi jambo yambaye kuvuga ngo abo bantu bagenewe ikimenyetso. Icyo kimenyetso bagenewe ko si ikindi, twibukanye yuko umunsi w'abatizwa ku izina rya Data n'iy'Abana ya Mutima Mweranda hariho ikimenyetso kitazimangana twashyizweko kugira ngo icyo kimenyetso kituranga aho tuba turi hose yuko turi bene Imana. Icyo kimenyetso nacyo kirangukira hehe? Kirangukira muri Mutima Mweranda w'Imana. Mucamona rero niba bakora yandikiye Abefeso igice cya 4 umurongo wa 29 n'umurongo wa 30, aho abwira abantu ati mwarahawe ikimenyetso cya Mutima Mweranda w'Imana, ati ndabasabye n'umushakashatsi. Mwarahawe ikimenyetso cya Mutima Mweranda w'Imana
kidafunika ntimumushabuze. Vous avez reçu en vous la part du Saint-Esprit de Dieu, ne le contestez pas. Rero tutegera yuko abo yatugahimbaza uno munsi wese ko batikanye ko babaye barahimba barazikanye kugira ngo utegeke ko barahimba bashobore kudomo kandi barigendere nuko barose umutima mwiranda w'Imana, umutima w'umuhanuzi w'ubuzima bwabo, umutima w'umuhanuzi w'ubuhanuzi bwabo, umutima kandi ari ubukomezi bwabo kandi bashobore kubutwara bariho koko babanye iteka yuko ari abana b'Imana. Icyo gituma rero natwe tuzagira tutubega mu kanwa maze kuzirikana yuko turi umwana wawe, ngazirikana ko wampaye ingabire z'ubuzima zose ari ingabire y'umutima mweranda. Reka turi kuri ndege nakorora umutima mweranda w'Imana. Ndege nakayobora umutima mweranda w'Imana mu majambo yanjye, mu bikorwa byanjye, mu myifato yanjye, mu migambi yanjye, mu migenderanire ifitanye na bene wacu, mu gusenga kwanjye, ukurangura ubutumwa natorewe n'Imana. Ndege nakagambukira umutima mweranda w'Imana. Abera tukahimbaza uno munsi baremeye baragambukira umutima mweranda w'Imana. Uyo mutima mweranda w'Imana yaciye bashiramo ijambo rihambaye twumvise mu nkuru nziza ry'ubuhigo batorewe n'Imana, kandi ubwo buhigo bateze kurondera n'umutima wabo wose, n'ubwenge bwabo bwose, n'ubwobezi bwabo bwose. Abo bantu bahiriwe sinzi ko mwabizirikanye, turiko turumvise ijambo Yesu yabwiye abantu ariko baramwumvisa, yakoresheje ijambo wahiriwe. Iryo jambo wahiriwe rigaruka inshuro 10. Bisigura yuko Yesu yareka abantu natwe twateze uno munsi yuko Imana yaturemeye ubuhirwe, Imana yaturemeye umuhezagiro, Imana yaturemeye ubuzima ubw'umuntu buzokurikira. Ari nacyo gituma twokanye tuyobora umutima mweranda turashobora kumva ayo majambo Yesu yavuze ati hahiriwe. Abo bantu bahiriwe arabadondagura akavuga ati harahiriwe abantu bari mu marira, harahiriwe abantu bafite umutima ushima ubwoba, harahiriwe abantu bitonda, ngo abashonje abanyotewe ubutungane, ngo bagirira umuntu abashaka bakigonga, abari n'umutima mwiza, abarebesha amahoro, abahana bahora ubutungane, ngo batukwa abatsikirizwa, abaremerwa amabi yose kubwa Kristo, ngo barahiriwe. Tegera ngo abahiriwe barahiriwe abafite umutima ushima ubwoba, ngo kuko ubwami bw'ijuru ari ubwabo. Ngo bahiriwe abantu bitonda ko bazotorana isi, bahiriwe abari mu marira kuko bazohozwa, hahiriwe abashonje n'abanyotewe ubutungane ngo kuko bazoshikwa, hahiriwe abanyagigongwe kuko nabo bazoshikirirwa, hahiriwe abari n'umutima mwiza kuko bazobona Imana, hahiriwe abareresha amahoro kuko bazokwitwa abana b'Imana, hahiriwe abahora ubutungane kuko ubwami bw'ijuru ari ubwabo. Ngo muzaba mubwirwa rero abantu twakorera nabo yose ku bwanje, kuko anezerwa muhimbarwe kuko impera yanyu izuba riri mw'ijuru. Tubwire Kristo bakokanye. Uri mu mugwi w'uwe w'abahirwe murakumvise bose. Aho bose bashobora kwibaza mbere mu kanwa ko doda kuyo abantu bahiriwe. Jewe ni mu mugwi w'uwe w'abahirwe. Ufise umutima mwiza urahiriwe, uritonda mu buzima bwawe urahiriwe, wakurondera amahoro aho uri kandi ukayaharanira ukayaremesha urahiriwe, uritorera gushimira Kristo Yesu mu buzima bwawe, mbere n'ari bakanabiguhora bakanakurwanya gushika yaho ugerageza mu buryo butandukanye kubera izina rya Kristo. Niba waba wigeza urahiriwe. Mugabo kandi bakokanye hari amashaka kwiyumvira ati murabona ingene mu Burundi haradutse ibintu bibi rwose by'amacakubiri. Imana yakadutse amacakubiri mu Burundi, haradutse ibintu bibi by'amacakubiri atandukanye bene Burundi gushika yaho bameze umunsi tubatiza. Ico kigiye kitazimangana twarose mu buzima bwacu, uyo mutima mweranda twarose Yesu Kristo twakira muri Kasiyagera twihweze twibaze tuti mbega niko ndabaho by'ukuri ntumbere iyo nzira y'ubwera. Reka nageze bakurukara ngo hari abakundana umundabirana, ngo hari umuhungu yagiye kuresha umukobwa aramuresha, baratundika ijambo, umukobwa yabemera yuko adusangira ubuzima bwabo umunsi ugeze. Mugabo rero umukobwa aramubwira ati rero birakubwiye jewe ushaka yuko ikanzu
uzokwambara umunsi w'ubugeni ndayikugurira imbere y'uko uwo munsi ushika. Kandi iyo uza kuyitorera shaka utori ikanzu nziza cyane uyibike uzokube ko uzoyambara ufite akanyamuneza kenshi muri wewe. Uyo mwana w'abakobwa ashagenda bazana n'umusore baragira ngo atore ikanzu nziza cyane uwo mukobwa yayishimiye barayikunda wa mukobwa yayitahana iwabo. Mugabo rero aho hantu ngo baba uwo mukobwa hariho ishyamba ryari ribegereye. Muri iryo shyamba hakaba hariyo ibikoko bitandukanye, muri byo hakaba harimo inkende n'inguge. Hanyuma rero uwo mukobwa akikayitegura icyo gihe cy'uko azoja gushika aho yabigwa zaramugobereye yayibira ku biti ikabagura mu buzima bw'iwabo zigusaba yuko wozitiza ako gapandi Yesu yamuhaye uzaba wambaye wa munsi imbere y'Imana. Niwaziha uzizogira zitabagure zishire mu byondo uzosange umunsi uraho Imana ibona kubona kandi ryari nakababera mwese kuri Kristo. Imuhaguruke tujye tugaragaze ukwemera kwacu. Ibiboneka
n'umunsi turayibwira twiyegurire umugabo tumuhereze cyane cyane ingingo tuba twafashe kugira ngo tunagure ubwonko bwacu tugende ibibanga ryawe twisabire dusabirane kandi hagati yawe dusabire abari muri kandida ndetse bigiye bwacu uno munsi nabo nyine bagira ngo bagihugu imana ni uko kandi baba bawugendera idusabire imiryango kugira ngo imiryango ikomere habe kuri eklesiya kusiko habashe kuba amayugi y'ubweranza uko umuntu n'ubukristo ufise irangwa kandi ukomereza umuryango iyo imiryango yubatse kandi yize umukama yesu n'agakomereza imiryango yacu
twakire mukama ishikano tuguhereje mu gushemeza aberanda bose, maze nk'uko twemeye yuko batunganiwe mu buzima budahera, aba ariko dutegerera yuko bitwararitse ubukiriro bwabo kandi bitwararika n'ubukiriro bwacu. Tubigusabishije twese umukama wacu.
mutima mweranda nazitagatifuze zihinduke umubiri n'amaraso y'umwana wawe Yesu Kristo mukama wacu urambuye amababa yo tugabukira niwe nyiri muri ryacu yafata yakiriye umukate arakukengurukira arawumanyura awuhereza abigishwa biwe avuga ati akire mujye mwese iki ni umubiri wanje uza gutambuka ubwanyu. Bamaze gufungura kwako afata ikarisi yongera gukenguruka ayihereza abigishwa biwe avuga ati akire muri we mwese iyi ni ikarisi y'amaraso yanje amaraso y'isezerano rishasha kandi rizokwama aza guseswa ku bwanyu no ku bwa benshi abakiza ibicumuro ibyo murabibe mubibuka.
turi igikongo twakane mu bumwe abana ba bose bashiranye mana nzima turamwene twiserukiranga tukakuheza tukuyagariza dusabira abakobwa bari muri paternité ya kane yitiriwe umwiranga Kizito ingahe imbere yawe cyo kwibuka ku myaka 12 imaze yabo ubutumwa ukumenyesha inkuru nziza ya Yesu Kristo mu Rwanda bakaba basabye mukama ngo bakomeze bazigame kandi bongereze ingarano za mutima wa mwera mana nzima turakibisarisha tubuhereje kwifatanya n'abantu baca mu gikorwa cy'ubuzima bwabo bararwaye n'abadakora n'ibintu bitandukanye bibangamiye ubuzima bwabo barwanye bose mukama kandi babafashe wasindishe ibyo bizari bacana dawe turamuhereje abacu baremutse dusabira ino sanda isenga ozari ema indima nabo menyereye Jeannette Antoine Sinja nabo na Elite baragereranya ibende n'ibitanga Silvestre Ngobirakiza Etienne Sinabiganza n'abiwe Salvatore Sahani n'abiwe Alinas Misaro n'abiwe Michel Banekiyaga n'abiwe Serge Sinarinzi Gaudence n'abakazi Arize Murengacuro Bastati Murengacuro Dominique Murengacuro Marie Uwimana Emergite Nyakasina Edouard Lekengera wahamagaye reka bo bose baremutse n'iwabo gukunda turagusabye bagire mu bashani ubwami bwawe niyo twizeye kuzorana agahimbara imyaka yose uzakiteza umukama wacu ucisha kwigiza byose ubwiza ku isi kubwiwe hamwe nawe no muri wenyine n'ubwenge bw'usengwa mana data mushobora byose hamwe n'umutima mutagatifu ongera uri nahazwe mu myaka yose nk'uko twabwije n'umukama wacu Yesu Kristo kandi akanamutegereza dusenge indirimbo tuti
kugira tuti amahoro ya Kristo bivuye ku mutima.
You
twongere dusabe kandi dukenguruke mu gusenga no mu kwemeza yuko ari wowe gusa mweranda mukama, ukaba ari wowe ukwiye gutangarirwa mu mweranda wawe bose. Turatakambye ubuntu bwawe ko dukesha umusesekara w'urukundo rwawe tuzobashe gushikira izima y'ubwami bw'ijuru, dufashwe n'impanga twakiriye kuri aya meza mweranda wateguriye abarurugendo. Tubigusabishije Yesu Kristo mukama wacu. Wamendo twakigumira hamwe. Aberanda abamarayika b'abaserafini natwe twese batugumirize tukuri natwe tuguye muntu. Amen. Dutegure Imana ikomera mu mashyi. Imana mwinshi natwe dusigaye twitwaye n'ubwonko bwuzuye itangaza cy'Imana. Twitegure twakire ubuhezagiro bwayo uyu munsi. Nimura n'umukama Imana yo muri nazo n'agahimbare kaberanga, niba wumva umugisha wawe utazokwigera ubabwirira nk'uko yabaye guhimbaza uyu munsi mukuru. Mushobore kugira amamigihugu beza ejo turababera mu ngoro, mubashe kwigishwa n'akaroro babahaye mu bwenge bweranda, mwongere Imana mubandanye gukorera Imana na bene wanyu. Maze musobore gusangira n'aberanda bose agahimbare ubwami bw'ijuru, aho Eklesiya nyeranda izokuzura akanyamuneza, kuko abana bayobozi basangiye nabo mw'ijuru amahoro yabo mu mahoro. Imana rugira byose Data na Mwana na Mutima Mweranda nibahezagire. Shegukano twese turoshikane.
Yesu wanje ngirikigongwe, Yesu na Mariya ntibaninahaze, Yesu mana yanje mukama wanje, iminsi yose na hose ninahaze abezagirwe Yesu Kristo mwisakarongera, Yesu wanje ngirikigongwe, Yesu na Mariya ntibaninahaze, Yesu mana yanje mukama wanje, amen. Mariya muvyeyi w'ikigongwe, dusabire. Mariya muvyeyi w'ikigongwe, dusabire. Mariya muvyeyi w'ikigongwe, dusabire. Yosefu mweranda, dusabire. Yosefu mweranda, dusabire. Beranda bose muri mw'ijuru, mudusabire. Bamarayika barinzi bacu, muduhagarikire. Yuhezagirwe kw'izina rya Data